Inyuma y'imyaka 5 ikigega cyo kuziganya no kuguranana Eden Microfinance kiriko gifashanya n'abene gihugu kuri no 2026 ndamukiza caratanguje ku mugaragaro igisata cyo kubika no kubikura canke kurungika amafaranga hakoreshejwe telefone ngendanwa citwa Eden e-cash. Ivyo bikaba bivugwa na Deo Tungimana, umuyobozi mukuru wa Eden Microfinance. Mu kurindira yuko Eden Microfinance ibandanya yugurura ayandi mashami mu burere butandukanye bugize igihugu cacu, mu ntumbero yo korohereza abanywanyi bacu kugira ngo badatakaza imyanya myinshi n'amafaranga yo kwiyunguruza baza gutonda mu mashami yacu, Eden Microfinance yarateguye umugambi yise Eden e-cash kugira ngo abene gihugu bashobore koroherwa mu gukora ibikorwa byose bahora bakorera mu mashami ya Eden Microfinance bakoresheje telefone ngendanwa, kuko telefone y'umunywanyi icika ibanki yiwe. Uyu mugambi Eden Microfinance ikaba yawukoze ifatanyije n'amashirahamwe abiri ariyo Cashtel na Limikash asanzwe afise uburambe mu byo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa, kandi akaba yegereye abene gihugu kuko afise abakozi bayo mu gihugu cyose kugira ngo adufashe guhuza amanimero y'amakonte y'abanywanyi bacu hamwe n'amanimero y'amatelefone yabo. Banywanyi bacu, umunywanyi aciye kuri akanyenyeri 163 akadirisha akemeza mu gihe akoresha Limikash, canke aciye kuri akanyenyeri 429 akadirisha akemeza mu gihe akoresha Cashtel, arashobora gukura amafaranga ari muri telefone yiwe akayabika kuri konte yiwe iri muri Eden Microfinance. Arashobora kandi kubikura amafaranga ari kuri konte yiwe muri Eden Microfinance akayashira muri telefone yiwe ngendanwa. Arashobora kuraba ubutunzi afise kuri konte yiwe muri Eden Microfinance, mugabo kandi arashobora kuraba urutonde rw'ibyakozwe kuri konte yiwe iri muri Eden Microfinance. Haruhande y'ivyo tuvuze, igihe cyose hagize igikoreka kuri konte y'umunywanyi, ubwo nyene Eden e-cash ica imuronsa ubutumwa butoya bumwe bita message bumumenyesha ko hari bihejeje kubera kuri konte yiwe. Nukuvuga yuko uri muri Cashtel irafise uburusho itanga. Irafise uburusho Cashtel itanga, urashobora gukura amafaranga muri Eden Microfinance ukayashira muri konte yawe ya Cashtel. Ugashobora gukoresha ibikorwa Cashtel itanga, nukuvuga kuriha ibidandazwa, kuriha amafacture, kugura amayinite n'ibindi. Twebwe rero nka Cashtel nk'igisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu telefone ngendanwa, tugiye kubandanya duhimiriza abanwanyi abo twita abakiriya ba Microfinance Eden kwijukira iki gisata cha Cashtel, kuko dushobora guhuza konte baba bafise iwacu muri Cashtel ni konte baba sanganwe muri Eden Microfinance. Mugabo kandi na Limikash nayo nyene irafise ubundi uburyo itanga kubijanye n'amafaranga avuye muri Eden Microfinance. Ku buryo bwo guhanahana amafaranga, novuga yuko vyukuri umunywanyi akuye amafaranga yiwe muri Eden konte yiwe muri Eden Microfinance akayashira kuri nimero yiwe ya Limikash, arashobora kuyarungikira uyundi muntu atari umunywanyi wa Eden mugabo asanzwe afise nka EcoCash, asanzwe afise Limikash, arashobora kuyamurungikira atangorane nimwe. Twebwe inyandiko zose ziri mu Kirundi. Iyo bakwemereye barakubwira ati fyonda rimwe kugira ngo wemeze. Iyo bakubwiye ati fyonda kabiri kugira ngo uhagarike, nukuvuga yuko biroroshe yuko n'umwene gihugu simpaka ngo abafise amashuri menshi uzi gusoma no kwandika, urashobora gusoma ugatahura ivyanditswe. Mugabo kandi n'abatazi gusoma barashobora kumenya yuko ushoboye gufyonda kuri rimwe uba wemeje. Vyukuri uburyo bwo gukoramo buroroshe cyane kuko budasaba yuko abantu baba bariza amashuri menshi. Turazi yuko uburyo twabushizeho kugira ngo bufashe abene gihugu batoya, bajya bene gihugu bo kugatumba kugira ngo boroherwe nabo gukora ama operation bakoresheje telefone yabo. Kubw'ivyo rero nico gituma mubona Eden e-cash yashize ururimi rw'ikirundi imbere kugira ngo abene gihugu bose bisange, na cane cyane ko turabarundi.
mugabo kandi ubwa kabiri ni ukugira ngo dushigikire leta y'u Burundi mu guhimiriza abenegihugu guheba gukoresha cyane inoti maze bakijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amafaranga, haba kugura canke kuriha ibidandazwa bashobora kuba bakeneye ku munsi. Ni muri iyo ntumbero rero twashizeho uyu mugambi. Nkuko nabivuze rero, Uburundi ntibushobora gutera imbere mu gihe abantu bagitemberana amafaranga, mu gihe abantu bakibika amafaranga mu mazu, mu gihe abantu bagikoresha cyane inoti. Uburundi butegezwa gutera imbere aho umwenegihugu ategezwa kuba afise konte yiwe ku mufuko ayigendana, kandi no mu kuriha akariha akoresheje uburyo bwa none. Warongoye ikigega Eden Microfinance aranavunira akagohe abanywanyi ba Eden Microfinance kudasubira kwibwa n'abakoresha imbuga zo ku buhinga ngurukana bumenyi. Nka Eden Microfinance twagomba tufatireho akanya ko kugira ngo dukebure abarundi benshi, cyane cyane abanywanyi ba Eden Microfinance. Hari ubusuma busigaye bwimonogeje muri kino gihe, aho abantu baza barahendwa ku bantu babagizi ba nabi bakoresha imbuga zitandukanye, bababwira yuko mu ma microfinance bariko batanga amamoto, kandi mwarabibonye ko atari muri Eden gusa babivuga n'ahandi ngo bariko batanga amatukutuku. Mbere abo bantu bagatanga n'amanimero y'amarimi cash abantu bashobora kubarondere kubarungikirako ngo amafaranga. Twagomba dukebure abanywanyi bacu, ntihagire umunywanyi wa Eden Microfinance asubira kwibwa canke yo kwibwa kubera gusamara. Eden Microfinance ikorana na konte y'umuntu, igakorana na nimero ya limikash canke na nimero ya cashier yawe wewe munywanyi wa Eden. Uyo muntu uzobona kubwiye ngo banzu ndungikira ibihumbi 10, ngo banzu ndungikira ibihumbi 20 ngo byo gufata ngo umurongo, uzomubwire yuko yari umwangushi ari umusuma. Eden Microfinance abakozi bayo barikwije, bari mu gihugu cyose, kandi bagenda bambaye umwambaro baranga, baba bafise nibibaranga. Mugabo kandi nta munywanyi agenda, nta mukozi wa Eden agenda aratoza amahera mu gisagara. Twagomba rero dutera kamo abanywanyi ba Eden Microfinance bari hirya no hino mu gihugu, umwe wese amenyere gukoresha konte yiwe, amenyere gukoresha nimero yiwe ya limikash, amenyere gukoresha nimero yiwe ya cashier, mu gihe izo nimero ziwe twazihuje ni konte yiwe. Ntiyagire rero abantu basubira kwibwa bariko barahendwa ngo hari amamoto ari karatangwa. Eden Microfinance ntitanga amamoto, Eden Microfinance ntidandaza amatukutuku, Eden Microfinance ntidandaza imiduga, ahubwo Eden Microfinance nishira hamwe ryabashiriweho kugira ngo ribabikire uburyo bwanyu mu bukeneye, mu bubikure, kugira ngo ibikorwa mukeneye bigende neza.